kuba ufise amahirwe kandi uyazi ni kimwe, ariko kuyakoreramwo ni kindi. Kandi burya je nagiye kuyihweza sanga burya dukikujwe n'amahirwe. Icoma amaso yawe n'ayanje agahumuka, tukabona amahirwe adukikuje, hanyuma tukayakoreramwo, tukayabamwo, tukayagenderamwo. Icoma nidusamare tukayakoreramwo. Nigishijwe na wa muntu yaramaze imyaka 38 ku kizinga Betesida. Yaramaze imyaka 38 arindiriye umuntu yoza kugira ngo amukorokereze muri ico kizinga, kuko ngo igihe amazi azikurutse uwitanganije kuyakorokeramwo yarakira ubumuga bwiwe, yarakira ingwara agwaye. Wewe ahamara imyaka 38 ngo atararonka umuntu. Umunsi urizina umuntu araza, aje malheureusement ntiyamenya ko umuntu yashitse. Uwo muntu ahita amubaza ikibazo coroshe cyane, aramubaza ngo uragomba gukira? Yari ego, kandi nta wundi muntu yari bwaze ngo amubaze ico kibazo. Yohana igice ca 5 guhera ku murongo wa 6. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati wumva ugomba gukira? Unagwaye? Aramwishura ati, nibaza ngo yamwishuye ngo yego. Shwi mwami, nta muntu mfise wo kunterera mu kidengeri iyo amazi azikurutse. Yararindiriye umuntu kandi amushira hehe? Mu kidengeri. Umuntu araje aramubaze, none wewe nawe uryamye ngaha uragomba gukira? Mwami, nta muntu mfise wo kunterera mu kidengeri y'amazi azikurutse, kuko ngira ngo ndaza uwundi akantanga gushungurukiramwo. Yesu aramubwira ati, basi sha navyawe, amahirwe ngaya uyahagazemwo, bikunaniye kuyakoresha. Amahirwe ngaya ari imbere yawe, amahirwe ngaya muriko muravugana, ariko birakunaniye kuyakoresha. Beneda, Imana idufashe duhumuke amaso, amahirwe ari imbere yacu adukikuje tuyabone, tuyakoreremwo. Acarira amubwira ati, va hasi wikorera inderuzo yawe witahire, wikorera ikirago cyawe witahire. Nta kundi, buno nyene wa muntu arakira, yikorera ikirago ciwe aragenda. Urumva ahuye n'amahirwe, mugabo ntavyo yari yatahuye. Ayo mahirwe yahagazemwo, bari bahagararanye. Deje yamubwiye ngo uragomba gukira, aho deje yari amahirwe, yari guca avuga tego, uko abigenza ntivyamuraba, yamubwira tego gusa, hanyuma agaca yikorera igikorwa. Imana idufashe cyane gose kandi dutabare. Amahirwe uyu mwaka ntituzoyahushe. Burya kumenya amahirwe ukayahagararamo ukayakoresha n'ubutunzi, urakira ugira umugisha, nibwo butunzi. Amahirwe ahetse ubutunzi. Haleluya, amahirwe ahetse umugisha. Rero nituyatakaze uyu mwaka, Imana uzumfashe sinicare ngo njyamo umukondora zosi. Birashoboka ko amahirwe ndayarondera, birashoboka ko ndayirukako, ko naremerewe gusaba. Umwana yemerewe gusaba umuvyeyi akamuha, urumva atacyamusavye arituriza, aritekanira. Umwana kumbure ntacyo akeneye ko atansavye. Twaremerewe gusaba tugahabwa, tuyirukeko dusabe. Biciye mu guhabwa amahirwe tuzoyabamo mu izina rya Yesu.